Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Ndashima Imana ko yama ituzigama kuba dufite impwemu z'abazima tukaba tugihumeka, ni ikintu c'agaciro, ni ikintu gikomeye cyane. Uno munsi tugiye kwigira hamwe imigambi itandukanye ushobora gukorera ngaho muhira iwawe. Ni imigambi itarenza amafaranga y'amarundi 300. Tugiye kwigira hamwe imigambi itandukanye, si umwe, si imigambi ibiri, si imigambi itatu, ni imigambi myinshi cyane itandukanye. Rero bamama bavuga bati nkeneye gukurikirana ibibera mu rugo iwanje, cyangwa bavuga ati jewe abakozi nzana nta n'umwe nizeye aba badufasha muhira, ukavuga ati jewe vraiment iyo ndi ku kazi umutima, iyo ntahari umutima uri hejuru, nkaguma bingoye, nkaguma niyumvira abana banje. Rero ni ibintu ushobora gukorera ngaho muhira iwawe utekanye, ukurikirana abana bawe ngene biriko biragenda, ukurikirana ibibera mu rugo iwawe, ukurikirana rero kino kiganiro. Muribona kino kiganiro uvuga uti hariho ubundi mumama nzi adafise akazi ashobora gufasha, ndakwinginze kugira ngo uze guca umurungikira kugira ngo abone kino kiganiro. Partage kugira ngo surtout mama bavuga bati jewe nkeneye gukorera muhira ntekanye ndabibondo byanje, nuko ucupa tukaja kino kiganiro. Hanyuma muri kumwe na Lyse IRUTAVYOSE, nkabanezerewe cyane kubana namwe, kuvugana namwe. Kuba tarakora abonema cyangwa subscribe, ndakwinginze kugira ngo ushindaho hepfo handitse ijambo sabone cyangwa subscribe bafise telefone ziri mu Congereza. Uraza kubona n'agakengeri kari hariya hirya, nako ugafyondeko. Ni agakengeri ugafyonzeko kazogufasha kubona notification mu gihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze. Nuko nkuko mpejeje kubivuga muri introduction, imigambi tugira tuvugane ni imigambi iri munsi y'amafaranga 300 by'amarundi. Ni ukuvuga ko ashobora kuba 300.000, 200.000. Ni ukuvuga ni imigambi iri munsi y'ayo mafaranga, ushobora no kudashikana ayo mafaranga navuze 300. Nuko kandi ikindi nacyo nagomba kuvuga imbere y'uko ndondagura iyo migambi, ndashaka kuvuga yuko umusanzu utanguye umugambi muhira ntibisigura yuko ucuba umukorera muhira, kuko hari igihe usanga muhira hakubana hatoya, bigasaba yuko wagura business mu gihe ubona izana inyungu. Kandi ikindi nacyo muri ibi tugira ndondagure hano nuko wohitamo ikintu ukunda, kuko harya muri business biraryoshe gukora ikintu wiyumvamo wowe nyene. Okay, rero umugambi wa mbere je nagize wa mbere, ariko wowe ushobora gusanga uwo nagize wa gatanu ari we nagize uwa mbere. Ego rero umugambi jewe nagize wa mbere ni umugambi wo gukora ubuyi, umuvuga umusururu, ubuyi abana batoyi n'abakuze mukiza yuko bihereza ubuyi. Rero igituma mvuga nti ubuyi ni ikintu gifise isoko. Ubuyi ni ikintu gifise isoko, kuko murabona yuko abantu tuguma tugwira, abantu baguma barondoka. Muri uko kurondoka, muri uko kugwira kw'abantu harimwo abana batoyi, kandi kugira ngo umwana agire amagara meza, agire umubiri mwiza, ubuyi burafasha cyane. Rero ni ikintu twogira ubwoba iyo wiyumviye gukora ubuyi, kuko isoko irahari. Uti rero ubuyi babukora gute? Si byo naje kubabwira ingene bukorwa, ariko nagira ndakoriyante kugira ngo wiyeforme ku bantu bazi kubukora, ku bantu bakora ubuyi. Urondere harya nyene, urondere uperereze, urondere barya abantu bakora ubuyi neza. Mu gihe biba bikugoye, urashobora kugura wowe ubuyi ukaraba ivyanditse inyuma, hari n'abashiraho ko nimero ya contact, ukabatelefona ukababaza yuko ushobora kukwigisha gukora. Mu gihe usanze ari abantu bameze neza,
rero ubuyi ni ikintu umugambi utokwirengagiza mu gihe ubona yuko ushobora kuronka isoko. Mugabo nagira ndakwemeze yuko isoko y'ubuyi irahari mu gihe uzi kubukora neza, mu gihe buryoshe, mu gihe harimo ibirungo bikwiye. Ikindi naco kugira umenye yuko wakoze ubuyi bumeze neza, n'ababa mu muryango ukuriye wabaze ati mbega wumva NATUREL ntibakubwira ko bimeze neza. NATUREL ashatse kuvuga mu bantu 10 niyo 8 bakubwira ko bimeze neza mu bantu 10 wabahaye. Ushobora kwibaza ko 10 ari benshi, usanga umutahe wawugiriyemo. Mu bantu 5 bane ntibakubwira ko bimeze neza, nizo ni 300%. Umenya yuko ibintu bifashe neza, ubandanya ukora ubwo buyi kuko buzoba bumeze neza. E&L Business Services, we are here to serve you. Tuzanye inyishu ku kibazo c'imbeba mu nzu. Urashobora gusanga ufise imbeba nyinshi mu nzu, ugasanga zononye stoke, zononye impuzu. Kaze muri E&L Business Services, turafise ubutabo bwiza cane, ubutabo bw'isuku ushobora gufata izo mbeba zose ziri mu nzu. Ako gatabo rero ingene gakoreshwa, urakazingurura neza ukagashira hariya nyene muri kwe imbeba uzi zikunda guca. Bukeye usanga imbeba zafashwe nk'uko nyene ubona ino mbeba vyanse kwihava iciyeko ica imatako, niwe wenyene ufise uruhusha ko kuyikurako kuko niwe uba wayiteze. Kaze muri E&L Business Services, ni ku mafaranga 5,000 vyonyene. Murakoze cyane. Ikintu cya kabiri rero wokora ni gukora ibitumbura. Ibitumbura navyo ni harya ni ibintu bikunzwe mu gihe uba wakoze igitumbura kimeze neza, igitumbura gifise akanovera. Uti woronka isoko gute? Mu bisanzwe ibitumbura ni henshi usanga babicuruza. Rero mu gihe ubikoreye muhira iwawe, uraba amabutike akwegereye, ibyo twita amabutike, amashops akwegereye, harya badandaza byose, naho usanga harimo ibitumbura. Rero raba ibikwegereye ubasabe isoko. Ubasabe isoko, urabe ko woyironka. Hanyuma urabe amashure akwegereye, na cane cane amashure afise kantine, amakantine. Hama ikindi naco uraba amakafetariya, aho badandaza icayi, amata, n'ibindi. Naho usanga bakenera ibitumbura. Rero nahone kugira ngo umenye ko wakoze igitumbura kimeze neza, yaba bakwegereye ubahonje, babaze ati mbega bimeze neza. Hariho amavuta nagomba kugusigera, amavuta yo gukora ibitumbura, kuko mperuka kuyakoresha n'umunsi kiryoshe cane, zikaba menshi. Igitumbura cari kiryoshe n'amavuta bita sunset oil. Naya mavuta sunset oil, n'amavuta ari naturel, n'amavuta ameze neza, n'amavuta atazana ka kamoto kameze nabi. Vraiment nzidoga, kandi n'amavuta agomba afise donc atuma igitumbura kiguma gifise isuku, nticirabura, kigira karya gakuriro nyene kameze neza. Rero aya niyo nagomba kugusigera, aba ariyo uzokoresha urakora ibitumbura, ariko ushobora gukoresha n'ayandi bivanye n'amavuta usanzwe ukunda gukoresha. Umugambi ugira 3 ni umugambi wo gukora snacks. Snacks rero ziratandukanye. Snacks ni par exemple ushobora gukora amachips, icyo twita crisps mu cyongereza, amachips. Ni ikintu nacone ushobora gukorera muhira kandi kidatwara amafaranga arenga 200,000 arakora, na 150,000 ashobora gukora. Chips ushobora gukora chips z'ibiraya, hariho chips z'ibijumbu, hariho chips z'ibitoki, hariho chips
z'amateke, hari naho nabonye chips z'imyumbati. Wowe wokwiyeforoma ukarondera ingene bakora chips kuri internet birahari. Naryo hari ikiganiro nasohoye kuko nerekana ingene bakora chips z'ibiraya. Rero ntugire ubwoba nimba wumva wakora chips cyangwa crisps, ni ukuri ntangura ukore kuko ni ibintu nabyo ni mu gihe ukoze neza, ni ibintu bikunzwe cyane. Hanyuma muri ama snacks ushobora gukora gukaranga ibiyoba. Rero ibiyoba si upfa kubikaranga. Ibiyoba hariho ababikaranga tukabizigita kuko ata experience tuba dufise. Rero ibiyoba navyo ni ibintu kwiga ukaraba ahantu babikaranga ibiyoba, ukiyeforoma ukiga n'ingene bakaranga ibiyoba bimera neza. Kuko hari ibibabuka ugasanga ikiyoba vuma cababutse, ugasanga cahindanye kandi ari ibiyoba ugasanga umuze mwinshi. Rero ni byiza yuko wegera barya abantu bazi gukora ibiyoba, gukaranga ibiyoba, kuko ibiyoba bya kino gihe mbona bashirako n'amanimero de telefone. Rero udasanze ari umuntu ameze nabi, udasanze umuntu adafite umutima mubi, arabikwigisha kwereka ingene bakaranga ibiyoba. Ikindi kintu wayo ba snacks ushobora gukora ni njugu, popcorns. Injugu nazone ni ikintu kiryoshe kimenyerewe n'abana bakunda n'abakuze, ugasanga bariko barakoresha popcorns injugu. Rero kajya kuma ni ukuri sinibaza yuko kajya kuma agasanzwe mugabo bitarenza ibihumbi 3. Ushobora kuronka kuri 200 mille asigaye ukakoresha kugura ibikoresho, ibigori, kugura amavuta ukoresha, umunyu, bijya nyene bikenerwa kugira ngo injugu zikore neza. Mu gihe utazi nyene gukora injugu, egera barya babimenyereye bazikwereka ingene bakora injugu. Yego, aho snacks turazihejeje, tuje ku kintu ca kane ni gukora ibarafu. Mu bisanzwe ibarafu nta kintu kinini ndazizi ko cane rwose, mugabo ikintu mbona abantu bakora cane mu gihe izuba ryabaye ryinshi kandi bikuguraho mugesera, hari igihe hashuha hagashuha ugakenera gufungura, ugakenera kurigata ibarafu. Rero nahone niwegere barya abantu bamenyereye gukora ibarafu, uje kuri internet birabe ingene bakora ibarafu ziryoshe. Ikindi naco nagira ndagusabe urondere umuntu musanze uhejeje kuzikorera muhira iwawe, ugashiramwo nyene ibintu bikwiye, ukagira zirya barafu. Hari ibarafu yarimwo amata, ibintu nk'ivyo yararyoheye. Rondera rero ibirungo uzi abantu bakunda, aba arivyo ukoresha, aba arivyo ushiramo. Hama uce urondera umuntu ashobora kukikirasha, ashobora kuzikidandariza, kuko ntiwozidandariza muhira kw'ishuri. Ibarafu ikeneye ko urondera kirya kidobo, sinzi ingene bacita, ushiramo kugira ngo bigume bikanye. Ariko sinibagira izina ryaco, ariko birya bidobo usanga ushiramo ni ikidobo kimeze nk'ikibasket, kidobo ushiramwo ugapfundikira zikaguma zikanye uhereza abantu bafungura. Rero rondera umuntu wizigiye w'umusore canke w'umugabo canke abadamu birabagora kuzidandaza, mbwa n'umudamu bisaba ko bafisaniye canke zirabarereza, aca agenda harya ahantu abana bavuye kw'ishure barazigura, abantu muri donc ahantu hari abantu benshi ziragura. Rero nico ni ikintu co gukorerako ibarafu. Ufise frigo urayikora ukayibika, hama hageze ko uyitwara kuyicuruza waguze kirya kintu ugashiramwo. Ikintu ca gatanu ni gukora jus naturel. Jus naturel burya hariho abantu bazikunda, hariho abantu badakunda kunywa amafanta kuko harimo amaproduit chimique atandukanye ashobora konona imibiri. Hariho abantu rero bikundira birya jus, urya mutobe w'ivyamwa nyene, umutobe w'ivyamwa jus naturel
yikundira vinativaye rero ni ukumenya aho abantu bakunda kuba bari hama ugategura vinativaye yawe neza bisaba yuko ufise blender nikajya kuma gasya kari hafi yanjye kugira ariko nikajya kuma gasya ivyamwa nikazimvye nako bivana na marke ukuze iyo ariyo nibaza ko guhera kuri 300MILLE hariho n'iza 150 bivana hariho n'iza 200MILLE bivana niyo ushatse kugura rero n'uburyo ufise mugabo tuba turi mu migambi iri munsi y'amafaranga atarenga 300. rero gura blender ugura ivyamwa ivyamwa ushongera n'akantu ushobora gutwara iyo yawe utwariye bariya bakugura vyari nk'ivyo ni ibintu bitanu ndagerageje kubisubiramo twavuze ubuyi turavuga ibitumbura turavuga amasinakisi atandukanye aho twavuzemo ibiyoba chips n'ibindi bintu by'amasinakisi ushobora kwiyumvira icya kane turavuga ibarafu icya gatanu turavuga vinativaye ni ibyo muri kano kanya nashoboye kubategurira kubarondera nkabategurira kuko ni ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura ndabona ibintu bishobora kukugira no kubafasha ikintu coroshe ngaha mu gisagara nashoboye kubategurira ariko no mu kiganiro tuzokurikira tuzokwigira hamwe ibindi bintu ushobora gukora bidatwara umutahe kuko ibintu by'amafaranga biragoye muri kino gihe kurondera umutahe w'amamiliyoni ni ikintu kigoye cyane kuko uwo utayarondeye ugashuja kuyarondera kandi uyakoreshe ni ibintu byiza ariko turasamire urashobora kuzisaba uwo mutware wawe baramuzi ukamwiganira byose umugambi n'ubu akayaguha ukayakoresha cyangwa ukasaba umuntu kanaka ukayafise ariko kandi hariho n'igihe uba uyafise mu mufuko ukaba warabuze ico uyakoresha rero bandanya gukurikirana ibiganiro bicana ku Mibereho TV tuzovuga n'iyindi migambi itandukanye ibiganiro bikurikira ndategura kuzobabwira imyindi migambi itandukanye ishobora kuja munsi y'ayo mafaranga canke munsi cane mwari muzi ko na 50MILLE ushobora gukora ikintu kandi kikazokura ikaba business ikomeye cyane rero guma ku Mibereho TV ni hano tuganirira ibintu by'imitwe mito ego kuko ndakunda guhera hasi umusanzu wihereye hasi hama ugatera uja hejuru birafasha cyane kurusha aho wotanguye business n'amamiliyoni ugasanga urabikomeyemo ndashima cyane gutangura hasi kuduga nuko ndabashimiye umwanya mumpaye umwanya mwashizemwo mumiga yanyu kugira ngo ushobore gukurikirana kino biganiro nukuri ndabikunda cyane Imana ibahezagire nuko reka tuzobandanya tuvugana n'ibindi bikurikira ibindi bishobora kutwubaka kuko hano ku Mibereho TV twiga utuntu n'utundi dushobora kudufasha mu buzima bwa misi yose nuko ugire umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bivanye n'aho uri